Kumwe ndi ambo burya wari kwandikirana na Rugigana ukabimpisha. Byarambabaje cyane kuko Rugigana nagenda babwira ukuri. Je Rugigana n'umuntu kuva ashitse ngaha irabita Bruxelles. Mfise telefone za Rugigana 1, Rugigana 2, Rugigana 3, Rugigana 4, Rugigana 5. Aguma hindura telefone mugabo akanyeforma ko yahinduye telefone. Donc pour dire que twe turavugana n'umugenzi wanje. Yari umugenzi wanje yari umuntu ambwira ibintu bakambwira ati wewe ndazi ko umuntu wapfungiye ubusa ndazi tusaye umuntu nyene nese tashuri ko ndabahenda. Hariho n'abantu bandi duhurira ko bagenzi babizi ko jewe yahora ambwira ibintu nkagira ngo n'umuntu w'umugenzi wanje gose. Mugabo quand il s'est enfermé pour écrire son livre avec Antoine Kaburahe, il m'a oublié. Baza kunsonda bandonda kwizo information zidafashe kandi urabona ntazombona mu gitabo nta nizo nabonye mu gitabo. Rero uyu Pamela ari karabaza ati hari ikintu woba wariyumvira, hari ikintu woba warikeka kuri Rugana. Nta na kimwe nikeka ko jewe vraiment yari umuntu nibaza nti agize ikintu yokimbwira. Ntaco nari nzi yuko yo sinzi ko kwandika igitabo vraiment atambari yatinde ko ndandika kuko nabona umenga mbwira byose nkabona umengo n'umugenzi. Yego niko nabona ko umengo nta kintu nakimwe. Donc j'ai été vraiment très étonné kubona azi ko jewe nari umuntu aciye ubwenge azi ko umuntu umofficier yapfunzwe imyaka 10 abazi neza yuko wewe tu as eu le temps de te documenter, de parler avec des gens, ukamenya des informations. J'ai eu beaucoup d'informations pendant toute cette période. Jewe uretse ko nafunzwe n'abasoda bato jewe n'abari ku rugamba aha muri abo bantu baba CNDD-FDD jewe twaravuganye ndafise des choses, des informations z'aba officiers b'igihugu ataraba Robert qui donnait les informations à Robert. J'ai des informations. Peut-être le moment viendra de mugabo urumva icyo abantu batazi bo biyumvira yuko imyaka 10 c'est une éternité. Et puis twari turyamye twari ko turakora twari ko turandika j'ai écrit hari abantu bibaza ko umuntu atanditse bibaza ko umuntu atagize ibintu. On a fait beaucoup de choses. On avait des avocats, on avait des familles qui nous ont aidés. Hari ibintu byinshi on a fait des recherches. Rero nimba yibaza ko Rugigana nimba yibaza yuko ari umuntu aje kuvuga ibintu vyandadaye n'ingene vyagenze n'iki ni vyiza vraiment je pense que tagize nabi ni vyiza cyane ni vyiza none ega ni vyiza none ntimubona yuko moi je n'ai jamais vu ukuntu abantu bariko baravuga ibintu je mbona ari vyiza vraiment nubwo yoba yabigize uko utariko ariko ni vyiza je mbona ari vyiza sinzi uko wewe sinzi biharuro yakoresheje mugabo je nibaza yuko kuvuga ibintu uko bivuze ko atari ukuri numva umengo ni ibintu vyiza. Rero je n'ai rien senti venir de Rugigana pour répondre à la question de Pamela. Je n'ai rien senti venir quelque chose. Sinigeze nibaza ko jewe nzokwirotrouva dans le livre de Rugigana parce qu'il n'a pas parlé. Yavyanditse en cachette. Hanyuma mugabo igitabo gisohotse nkabona agantu ka préambule ndungikiwe na Antoine Kaburahe nyene niwe yakandugikiye karimo akaudio siko makabonye en noir sur blanc avuga yuko ati jewe ati j'ai expliqué le président Ndadaye Melchior ndamukura muri Paris nzi ko ndamukijije ati hanyuma ati je me suis présenté dans la salle ati quand je suis arrivé dans la salle tous les officiers qui étaient là ils ont commencé à huer à m'insulter à faire ça niho naciye ngira une réaction rapide sans avoir lu le livre kuko naciye mbona le mensonge parce que déjà Rugigana ntiyigeze azana ntuze le président Ndadaye muri salle non salle yahiye yamuzanye muri kamuha kwibarabara ce n'était pas dans une salle c'est un menteur. Hanyuma il y a aucun officier qui l'a hué. Tout ce qu'il raconte c'est des bobards, c'est pas vrai. Tugira amahoro. Ego ahubwo ndababaza hari umuntu yanditse mu makomantere
ati mwe mwari muri Kamuha. Est-ce que vous pouvez attester ko Colonel Alfred ariho yarari canke atariho yarari? Bon, écoute, jewe nobandi urumva jewe ntawe nishuri directement ntawe nabonye mugabo il y avait beaucoup de militaires on ne peut à moins yuko mbega est-ce que d'abord jewe yarantwaye none ko yari umuntu w'umofisier kameme major yari umuntu azwi ntawe nabonye nari kumubona kuko narabonye Gakojo nabonye nibizi narabonye bikomagu narabonye nta jewe nta Alfred Nkuruza nabonye je vous le dis. Okay. Kuko hariho igihe nariko ndategura ikiganiro hari amatemonyage y'aba officier supérieur batatu bakijya gihe bavuze ko batabonye Alfred. Donc namwe vous confirmer ntawe nabonye wenyine ni Rugigana mugabo kandi narabonye aba officier batari bake vraiment mugabo ntawe nabonye no kuje Volodi. Okay, merci beaucoup. Rumata wombwira abakurikira hanyuma tugerageze ku respecta izo 4 minutes. Indomoja. Merci Reynold na Rumata mworganije iyi space ndabashimiye cyane ntatebye ibibazo nari mfise ahanini bavyishuye nari mfise ibibazo bitanu ariko bitatu bahejeje kuvyishura mais bon reka ngire ko mbaza mon colonel Alfred mwatubwiye un tout petit peu par rapport à votre brillant parcours mufise gushika uno munsi muri à la retraite bigenda gute ngo uravye ivyo mwakoreye igihugu amafonction mwokifiye nibaza ko mwagize un brillant parcours bigenda gute ngo muje à la retraite muri colonel mutabaye general aho twabona ko pete rya general uno munsi ni ikintu gitangwa comme des petits pains chez nous ica kabiri mwavuze kuvyerekeye ingene mwabaye muri ivyo bihe kuva Ndada yafatwa gushika yishwe gushika uno munsi ni igiki mwoba mwicuza kuvyo mwakoreye igihugu iki kibazo kije no kuri uko muri babiri ni igiki mwoba mwicuza cakozwe nabi mubona mutiyo twagikora uku Burundi ntibuba buri muri aho bugeze uno munsi kuko twese turabona ko buri muri kawo hanyuma ikindi ni kugira ngo iwacu Kaburahe na reputation afise basohore igitabo c'inkrimine abo bantu kivuga beaucoup plus qui dénigre abasoda surtout abatutsi spécialement bava i Bururi ata analyse je mvuga nta analyse y'ubushinga ntahe yagize kuko uri kurandika igitabo ni nka urinda kugira uragira amaenquête ukabaza ugashikira abo ushaka kuvuga pour amener abantu zenya ari verifiable ni giki cabujije ko Antoine Kaburahe abarondera est-ce que murafitaniye ibibazo ko muri babiri est-ce que mwaramublote est-ce que byagenze gute kugira ngo mwisange babavuga kuri aho ata muntu umwe yari bwabwira ati canke nkuko we wari wegereye Rugigana gushika uno munsi atakubwiye ati rega ndiko ndandika uzomfashirize Kaburahe ni yakurondera numva vyoba ari ivyo bibazo nari mfise hanyuma ikindi canyuma caruko est-ce que kuri Rugigana hamaze kubona yuko agomba mutwa est-ce que nyimba arakeneye gusova umukuru w'igihugu akabona ko ikambi les insurrections zaba muri Kamuha yari ijejwe gukingira umukuru w'igihugu gute umutwara umukuru w'igihugu ahantu ubona uti ahubwo agiye kugirirwa nabi kuko niho nyene bagumutse kubera iki ko twabona duti ambassade y'ababirigi y'abafaransa n'iy'abanyamerika byari hafi yaho umukuru w'igihugu yaba nimba bari bakeneye kumukora mukaba muzi ko ambassade ari des endroits ziri inviolable donc kubera iki batatoye kumutwara mu ambassade kugira ngo bamukingire me bakamurivra ku babureau biwe ico ni kibazo benshi ngaha bajije ariko reka ngeze ngaho kugira ngo sintwara umwanya abandi murakoze.
neza cyane Ok- wakoresheje umwanya neza ok- sindi umuco okay ndagerageza kwishyura n'ingoga. Ikibazo cya mbere ni iki cy'amapeti ya generale. Iki kibazo cy'amapeti ya generale erega wabibajije utazi ko ari je natanga amapeti. Anserite mu manje natanga amapeti, hanyuma sinayiha. Ariko si uko umuntu yo bivuga ipeti ya generale naje nagiye ndabyumva gutyo ubu bose arabagenero harya mu gisoda uko ibintu bipanze kuba generale mbe urumva igico kintu mu gifaransa generale no kuvuga ikintu kinini cyagutse. Generale no kuvuga ahandi n'umuntu atwara guhera kuri ikintu cyitwa brigade mu gisoda n'amabatayo atatu, hanyuma ayo mabatayo atatu akaba afise na ikintu ca aviation ntonya. Aviation ikaba ifise marine ntonya, ikaba ifise icyo bita ibi bya renseignement cyangwa izigere bambi ibigwanisho bigezweho bya communication. Ni ikintu kinini rero gitanguye kuba kinini ku buryo ugitwara aba yararenganya amapete aya y'abatwara bya batayo aca yitwa generale, akaba generale de brigade. Hanyuma abananije atwara ko kiba kinini akaba generale major. Hanyuma ko kiba kinini akazote baratwara no gushika kuri corps d'armée. Urumva rero igisoda cacu ntigikwije, nta basoda barimo, ntidufise ibyo bigwanisho bituma umuntu aba generale. Ariko rero urumva abashoferi bose bahora bari abantu uzeye, bahora erega aba bagenero benshi ntibagiye mu ishuri ry'igisoda. Twebwe nitwe twagiye turi imyaka 5 ngira nuko twe yatabwenge tugira. Ariko abandi abantu bava hajya Nyambuye kugenda kurasa abantu bariko baragenda na bisi cyangwa babaka amatelefone mobile, abandi bakabagirira ibya mfurambi, hanyuma bakaca bajya ntibizi by'igisoda, ntibigisha mu ishuri y'igisoda. Umuntu ngo nuko yateye bombe ikagenda ikagwa hagati mu mihana aca ba generale. Rero aba generale wumva nabyumvise Jesse nayo ngiye no mu Burundi nabyumvise abantu bose birukanga kuba abagenero, ariko ibyo kera ntitwabaho kuko twarespekta les normes z'igisoda ku isi yose. Ubu rero no kubwinyesha yuko aho mu Burundi basigaye bafise abasoda b'abagenero kurusha igihugu cy'Ubushinwa gifise imiliyoni 2 z'abasoda n'akamaramaza mu byerekeye iby'igisoda. Icyo ndagihejeje. Mbere hari ikintu twoba twicuza tutakoze, tutakoreye igihugu, ahubwo byinshi twicuza n'iby'igihugu kitadukoreye, kuko ibyo twakoreye igihugu twaragerageje aho tugeza. Nka jewe no kumenyesha yuko ibyo bintu byose urabona nk'abo ibintu uko ibintu bimeze ubu, umenga umuntu agiye muri ibiti bya leta cyangwa iby'igisoda byo hejuru, umengo abashitse ahantu igihugu cya kimusesa ko byose, ukumva ngo afise ibintu kera muri igisoda cy'iwacu cya kera ntitwagira mwene ibyo, nta bintu, nta musoda wa kera wumva abo bitwa ngo chef d'état major general, abo bitwa n'abaministre, uronse n'inzimwe yabikwiye. Ariko wumva ngo hari umuntu afise ngo amabanki, ngo afise niko tubyumva turi kureje, ntabyo simperutse mu Burundi ngo ndaha. Ibyo rero ni ukuvuga ntituvuga ngo turicuza, oya n'ukuri ntitwicuza, kuko igihugu uko kingana niko kigiha abantu, kandi nta kintu cyo kuvuga ngo nukuri umusoda, ngo nukuri ubaye umusoda, ngo ubaye generale. Hariho umwigisha ariko yigisha abana hariya mu Kabezi, hariya mu Ntuzeye, mu Cendajuru, hariya mu Ntuzeye mu kure. Uwo mwarimu, uwo muprofesere, uwo muganga, uwo muki umurushiki. Aha rero ho gusabikanya niho yindi probleme y'u Burundi. Donc twebwe ntitwicuza namba, ibyo Burundi bwari bufise bwaraduhaye, nabyo twari dufite twarabutanze ku gihugu. Ikibazo babajije cya Kaburahe Antoine,
d'abord sindanamuzi namubonye ubwa mbere hajya i Buruseli bwari ubwa mbere ndamubona nawe ndamwumva mugabo ndabye iwacu ndabona yuko hari umuntu witwa Kaburahe hanyuma rero uwo ntiyambagije kandi yarabona ko ibyo bariko barandika atari byiza cyangwa akabona ko ibyo bintu byaba bikeneye ko umuntu gukwega ni Kaburahe afise editeur n'umuntu afise iteka ryo kugira ngo akingire na profession yiwe akazi kiwe rono yiwe ugira ngaha iki gitabo yanditse gisa gutya ugira kiramuha iteka wewe eka ibyo tuzobirabe kuko umuntu atubasha akazi kiwe kumbure kubera intere zindi yatumwe cyangwa iki ega hari ibintu bitagirwa ari bimwe utagira uri umuntu w'umushinga ndaro umugabo kabo biva kucagombye ibyo ntaco nta muntu yoja mu bintu by'uwundi mugabo ntiyambagije na rimwe kandi ntiyabuze uburyo bwo kumbaza uti ibi byo kutwara ntuzeye iki kibazo cya nyuma cyo gutwara ntuzeye perezida wosubira kukisubiramo gatonya kugira ndagitomore kuko nabonye ahantu ntumvise neza olala namumanuye sinzi ko Reynode yacumvise cyangwa undi muntu yoba yacumvise yabajije kijya kibazo nka kijya cyane ntibantunganye yavuze ati est-ce gutwara umuntu muri kamuha est-ce que c'était judicieux eko nari nacishuye ibyo bintu ntibibaho navuze nti mu gisoda hari ukuntu ubwizo kwa exécuter l'ordre waronse dans son esprit et dans sa lettre ndukura kwa kantu nakamwe ibyo komanda we yakubwiye mpaka wenyene amusubire kumubaza uti mbega no kubera situation imeze gutya ngire gutya cyangwa ngire gutya akakubwira bamuhaye ordre batigenda uramforce president hajya ntuzi uramforce sécurité ya president kandi uzibira amantuza ama accès yose aja kuri palais yaciye agenda gupakira president na famille nkaba agiye gupakira muri uba nk'uko nyana yikora ko n'ubu hanyuma rero cyo niyumvira yuko abantu babwizwa kumenya yuko ibintu bagize guhera muri preparation gushika muri ntuzeye nibara ahubwo nibara muri en terme militaire ntibyigeze biboneka ikindi naco no kubwira yarazi neza yuko abasoda bo mu ikambi wabo bagumutse kubera iki kubera abasoda biwe atwara biwe nyene bari bamugumukanye ntibamukurikiye ico ni kimwe nawe batamukurikiye yagira ngo bari hehe donc nuko bagumutse icya kabiri aratwibwirira we nyene ngaha mu gitabo yuko yagiye abona hejuru ku ruzitiro ubwo kuri pare abona ku ruzitiro kunduze kuri aya ku ruhome chef de proto wiwe aduze ku ruzitiro aramuhamagara ati lieutenant Rugigana ati nusohoke uze n'abasoda bawe mushira inkoho hasi muze ku murongo muze mumanitse amaboko ati musohoke muve ngaho ibyo no kuvuga iki nibyo no kuvuga ko babasoda bo muri mpuze biwe nabo muntuze no muri iyo kambi yawuzi bamubwiye yuko bamaze kugenda ku ruhande rwa ntuze rwa enemy nukuvuga yari yamenye neza yuko atashobora kugira gutwara president hariya rero ibyo abantu bavuga ngo ari kumutwara muri ambassade ngo ari kumutwara ngo hehe ngo no bari kumudefanda sur place yaba yazanye force yiwe irakwiye ndayizi force yiwe irakwiye abo basoda bafashe ingoho zabo bakarasa nta muntu ye kwegera bari kurasa meme inijurune cyangwa iminsi ibiri kandi ndazi neza yuko barashe bakabona abasoda bariko baratemba nta muntu yasubira kwegera izo ngonda ndazizi gutya zitwaye imyaka myinshi nta muntu yoshobora kwegera iyo beredeme iriko irarasa ntibishoboka ntibishoboka ntiyarashe nuko nobikubwira reka ndeka abandi
Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Rumata, mwumvira uwukurikira hanyuma tukamwumviriza. Merci beaucoup. wihangane ale ziri ku nama hama ale zikumanaje mana yanje Alain mwihangane, merci beaucoup. ariko ale nashitse kera vraiment nakurikiye ndondeza oya mwihangane ntiwakurikiye ndondeza uko S'il vous plaît, mukurikira nta polémique, reka tuganye oya umwanya. ntaco ariko igikuru nuko mumpaye akanya murakoze cane kandi ndabashimiye ku kiganiro mwateguye ndashimiye cane abatumire Colonel Alfred Nkurunziza na John Colonel nibaza ko ari Colonel niba ntihenze John Ngobirakiza mwakoze cane kuza kutuganiriza jewe sinza guteba nashaka kugira ico mvuze kuri icyo gitabo mfise n'utubazo tutari twinshi nagira ngira commentaire personnel ku gitabo kuko n'abandi mbona bayigira kubinyerekeje iki gitabo ndakibona nka inkinamico icyo mbona bwa mbere ho ndabona ko umuntu atacandika yiteze appréciation iyo biri positive donc ntiyicura ko hari abazogikunda apfa kwandika biboneka ko umengo hari uwamutumye kwandika biboneka ko umengo hari uwavuze ati harageze ko tuvuga ibintu by'uko twatoye umuntu yishe ndadaye tugere tubesha abarundi kuko n'ubundi ntibahora bakunda kuronka ukuri n'abantu bakunda kutamenya ibintu bibaba bati nibaza yuko atarazi nuko tuzokwihotuva umunsi umwe turiko tugira analyse nkizi kuko bishika gake ku gihugu cacu nibaza ko l'écrivain na l'éditeur donc la maison d'édition batigeze bicura yuko umunsi umwe tuzokuba turiko turakivuga ko nk'uko turiko turabikora kuko ni igitabo ubona ko giteye isoni ivyo vyari vyerekeye ingene ndiko nderekana intumbero y'igitabo ni igitabo bandika juste pour kwandika no kuvuga yuko Alfred bamuvugamwo Colonel Alfred bamuvugamwo 23 fois barazi neza yuko ari ikinyoma kandi barazi neza ko Alfred atahazofatirwa juste afite ni nka alibi no kurondera ahantu ni nkuko bakubwira bati turatewe tuterewe mu mabanda wewe ugaca uja mu kirundo ubizi neza ko ubwo rugamba ntushaka kurugwana niko mbona bisa nk'iki gitabo kimeze ni dissuasion hanyuma narifise akabazo par rapport y'ibyo numvise bavuga ko Rugigana avuga ko ngo amaze gutora ngo umuhisi president Ndadaye ngo amaze kumutora kuri palais ngo hari 21h ngo yagumye arasa kuva 21h nagira mbe ndabamenyesha naho ntari umutemwa yuko jewe nabo twabana twaba à moins d'un kilomètre twaba ngira ngo ni haba ari kuri 500 mètres canke 600 yahagiye hari palais nta nkoho yigeze ivuga à 21h twari no mwibarabara nta nkoho nimwe kuko ntitwanaheruka no kumva inkoho mu gihugu la dernière fois twarumvise inkoho hari muri 91 nta nkoho yigeze iturika nabijya wumva ngo ipine raturitse nta na kimwe inkoho ya mbere yavuze 1h du matin rero sinumva Rugigana ahavuga yuko kuva 21h yariko ararasa afise president wenyene muri blende ntaco mbona ni kinyoma nka bimwe bose babivuze arabesha nta nkoho yavuze 21h twebwe twaraye turaraswa ijya pale bayitera ko amabombe niko novyita ko ntari umusirikare numva ari mabombe kuko ntiwashobora no kubuja twaba tuzi ko n'inzu zatuguye ko hajya muri asiatique murabona ha kuri jeunesse sport abantu baba autour uba harya intore zatanguye 1h du matin ya le 20 octobre zaheze 7h30 du matin nukuvuga uwo mwanya wose ntihoshobora no kuvyuka yari amabomba ataraboneka ku isi twumva kuri irya pale hanyuma aravuga ko ngo communication yacitse nagira amenyeshe ko 2h du matin hari umuntu twabana yashoboye kuronka telefone y'umushoferi wa madame Kinigi kuko uwo mushoferi yari afise mushikiwe aba aho hantu twaba araza aravura araduhumuriza aratubwira ati bariko barasa kwa Ndadaye bisigura yuko à un moment donné hari nka 2h du matin itelefone yarakora
rero ntitwumva ingene Rugigana yashoboye gutemberana uyu mukuru w'igihugu canke na famiye yiwe irya nzira yose yo kuva hajya kuri palais gushika kuri Kamuha ata kintu na kimwe kimuhagaritse canke adashobora gukomereka ngo aronke renfort. Ikindi nshimira uyu shinga ntahe Colonel Alfred yavuze ati kuvuga yuko hari umuntu yuriye igikuta akamubwira ngo manika amaboko canke ngo gira gute ntibikunda, kuko izo nkoho amwe ko yamutoye nka 8h du soir canke ata muntu ntibishoboka, kuko kuva 1h du matin yarama roquette canke sinzi ngene bavyita mu gisirikare nta muntu ashobora kwegera hajya ahantu. Ivyo vyerekana ko ari ububeshi burenze urugero. Ikindi nagira mvuge coco n'ikibazo nibariza abakuru mu gisirikare bari ngaha Colonel Alfred na Ngomirakiza Lieutenant Ngomirakiza canke abandi barundi bose baba babizi, ariko nibaza ko hoba hari nk'umufrodebu ngaha yo bitubwira ninde yacaguye irya residence President Ndadaye yagiye kubako, kuko yaba hagati mw'ibarabara muri rond point harya ahantu hari kirya kirimba cahoze ari camwambutsa. Simbona ko umupresident bivugwa ko azohava yicwa wumvirije ingene abanyagihugu n'igisirikare ingwisi yose yarizi ko ngo azohava apfa cane cane mu mugambwe wiwe. Ndashaka kumenya umuntu acagura aho umupresident aba ducagagure ego ngira mpeze ku buryo dusanga umupresident aje mu mpinduka zikomeye nka zirya aca aba muri rond point igisagara ca Bujumbura ahantu hari amabarabara arengane inyuma y'ahaba. Ico nico kibazo nari mfise. Ikindi nagira mbaze basomye igitabo je ntaco ndasoma, mwebwe ntimutangazwa no kubona ko ata muntu wo mu mugambwe wa Frodebu avugwa muri ico gitabo? Ikindi nagira mbaze ku gitabo ca Rukindikiza naho noba ntandukiye gato n'ama interview ya Ntibantunganya harimo amajambo yerekana nayo nyene ko bisa n'inkinamico, kuko atari uguteranya urabona ko atantumbero bafise yo guha ukuri abarundi. Ntibantunganya hari bamubaza bati mbega ni kuki umukuru w'igihugu apfuye haciye hicwa abantu b'abatutsi benshi cane hagakurikira n'ubundi bwicanyi, aca avuga ati ivyo bintu ni kubera des occasions manquées, ngo hari des occasions manquées kuva les années 1970 ngo gushika muri 93. Donc ces occasions manquées wewe avuga ko zexplica ubwicanyi bwakorewe genocide yakorewe abatutsi muri 1993. Ngira ndangize mbaza nti ni kubera iki abandika ibitabo bose batigera barondera piste no mubegereye President Ndadaye mu rupfu rwiwe, kuko turamaze kubona no mu mafilime n'ahantu hose iyo umuntu apfuye canke umuntu personnalité ikomeye nkuko ntudirija piste ya recherche ku kagwi kamwe abasoda b'abanyabururi b'abatutsi, ukibagira ko hashobora kuba ikindi kintu uwundi muntu même son chauffeur même uwo ari we wese ashobora kuba impliqué mu rupfu rw'uyo kuri w'igihugu. Akanyuma eske mwebwe ndakabajije abantu bose President Ndadaye ntihari gushoboka ko aba kudeta atishwe, kuko tubona ko bamutemberanye igisagara yari gushobora kubikwa ahantu hanyuma 24 heures après abafata igihugu bakagifata. Akandi ka remarque ngira nshiremwo ntabarambiye ndahejeje oya ndahejeje rumata no kuvuga yuko tabaranya tubika umwanya. Ego murakoze ngerageze si birebire. Harakaye ndise niboneye ndababariye par rapport yaho narindi ico gihe vers 13h le 21 octobre Ndadaye yarayapfuye. Hari imiduga myinshi y'abasirikare byo bita Jomanfu irenga nka 10 yari yuzuye abasirikare baciye kuri rya barabara riva hajya ku Kirimba rija vers port ou aéroport. Ico kintu muze mu kirondere tumenye igituma harimo abasirikare benshi cane tutazi igihugu babavamo, sinzi ko ari abarundi canke ahandi. Murakoze, nivyo nashaka gushikiriza.
Ego, merci pour votre intervention. Sinzi ko byari bikeneye inyishu mu batumire. Sinzi ko nogira ko je sinza kuvuga umwanya muremure. Ego, karibu iminota ine. Ego murakoze cyane. Jewe iki gitabo ca Joseph Rugigana kije jamais connu naragikurikiranye mu buryo bw'akazi haba i Paris canke i Bruxelles mu Bufaransa. Ego kandi ni ikintu ciza cyane ko abantu baba bashobora gusohora ibitabo kandi ni ibintu byiza gose cyane kuko ndiko ndumviriza abantu bagiye bara intervena nuko benshi n'abantu bagutse mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani mu mirongo umunani uretse nka Pamela nawe nyene yoba ari nko ari mu nyuma y'igihumbi kimwe n'amajana mirongo umunani na gatatu abandi bava barirenza mugabo ikintu nabonye muri kino gitabo nuko nk'umuntu partizando ya débat contradictoire nuko iki gitabo haba i Paris haba mu Bufaransa n'abakiri bato bavutse mu myaka ya 1920 nuko n'abaciye interesako rero siza kuvuga amajambo menshi kuko benshi bayivuze uretse ko bafashe umwanya muremure nuko kwandika ni byiza ni igitabo nibaza ko kiko kiragurwa kandi kiguzwa abantu bekigura abantu benshi rukora ko abarundi dusigaye dusoma ikintu cyinshi abarundi ko tudasoma kandi ni byiza ko abantu bashobora kudebata kuri iki kintu mu 1993 hari byinshi byavuze ukuri kwavuzwe kumwe twakumvira mu kabare akandi twumvira amashuri abandi twumva mu ntamatama twumvira mu masano iwacu mugo n'umunsi ko byanditswe bisohoye n'ukundi kuri tutadufisa jewe je suis partisan ya débat contradictoire ndashima ibintu mutama yavuze mbona impa ibintu yabonye kandi byiza cyane hanyuma edition iwacu yarasohoye igitabo ca mutama mbona igitabo cyarimo ibintu byinshi cyane kandi dushima cyane cyane yarasohoye n'igitabo kubijanye na Nova n'intunzi yavuze ubwicanyi bwabaye muri CD Burundi ubwicanyi bwakorewe abatutsi mu 1972 yarasohoye igitabo ca Sylvestre Ntibantunganya kivuga kuri ibintu bya Ntibantunganya kivuga kuri ubwicanyi bwa Ndadaye no kuri rero je mbona ko nk'umupatiza wa débat contradictoire tworeka abandi bantu bose bakavuga kandi ugasera icumviro nagira nshimire Colonel Alfred Nkurunziza jewe sindandamuzi kuko nigiye mushikanganje uko ivuna abansi sinigeze ndamubona personnellement kuko kujya nakora akazi nshaka kumwegera n'umuntu yavuye avuga ati jewe i Buruseli muri Université de Bruxelles baza ko yafashe ijambo rigira gatatu canke kabiri avuga ati navuye muri Australia kuza nje gukenguza enda aba bantu bose bafata ijambo niyo nyota nari mfise kuko no musi gitabo cyari gihaga sije rihagaze ku gitabo cyanditswe na General de Brigade Joseph Rugigana ma vérité sur l'assassinat de Ndadaye je nari niteze nk'uko General Joseph Ntuzeye Colonel Alfred Nkurunziza yabivuze ndamushimire cyane n'umuntu yavuze ati urupapuro nuru wamvuze ko ibi nibi sivyo urupapuro nuru wavuze ko ibi nibi sivyo shimire na Lieutenant Ngomirakiza avuga ati ibintu wavuze ibi nibi sivyo nari niteze ko abantu baza gushikiriza icyumviro bakenguza kuko mu bitabo hariyo n'umwuga ugiye gukenguza umuntu yanditse mu bitabo critique rero umwuga urahari abantu bakavuga ati ibintu sivyo ibi nivyo ibi sivyo ivyo rero nagira shimire Colonel Alfred Nkurunziza yavuye hariya none musi ari ngaha avuga ati passage ni siyo passage ni siyo na Ngomirakiza nuko nyene niwo muco nari mfise niyo nyota nari mfise kuko no musi Renaud hari abantu babutse inyuma ya 1993 bakuze inyuma ya 1993 nibaza ko na jewe ndimwe cy'abandi bantu barimo hari babutse n'ibihumbi 2000 baje muri kijya kiganiro kandi bazo uri pertinent ko bagisomye bari baze kahise kuko no munsi le procès de Nuremberg mu avoka w'imyaka 200 arayize ba procès ya Nuremberg yacigwa babanazi yajya abantu bose barayazi kandi ntibabutse mu ntwambara ya kabiri y'isi yose y'abanazi nuvuga ko kwandika kuvuga ikintu cyo cyose n'ivyari bibi je nagira nsabe si itegeko abarundi ko twateye intambwe yo gusoma kuko kare twasoma tugira intambwe yo kwandika namba dushobora gusoma igitabo hari umuntu yambwiye ati je sinabwasoma igitabo ateke gisoma ndagisomye ndagishoboye ni ibintu byiza cyane rero twankuraje abantu bose bandike kuko ibintu tuvuga bizohera muga inyandiko ni imyaka 30 40 50 urabye ahantu bibiri yanditswe no munsi abantu turacayisoma rero jewe muraza kumbabarira ndaza kugenda sinza ngira mpeze gatoya hari ibintu bavuze vy'ama reference hari umuntu yitwa mu professeur yitwa Barbara Kururu yari i Paris
n'umwigisha w'amakaminuza mu Burundi yahoze no musi ari mu karuko k'izabukuru ivyo cyo reference yarabivuze yavuze ati muri iki gitabo hari ibintu mutashizemwo ntimwatanze reference uku barakenguza haraboze mu gisirikare cy'u Burundi kijya gihe 1993 haraboze batwara ikambi uzi bavuga ati twebwe twotera ko mwobwira uku nivyo nari niteze ariko rero ikindi kintu none Alain ivyo wari witeze ntavyo waronse kandi uriko urabashimira ko bari bavyiteze oya ikintu je nari niteze n'ikintu kimwe Renaud n'umuntu yakubwira ati je iki gitabo naragisomye kuko igitabo kizokwamaho kizokwigishwa abandi bantu bazogisoma n'imyaka 30 naragisomye passage izi nizi sizo nkuko Colonel Alfred Nkurunziza na Lieutenant none abatumire ntibabikoze rero nasaba ko n'abandi bantu boshikiriza iciyumviro boduha umuco kugira tureke kuja muri ntuze muri ko dufise inyota abantu kino pave kisa urumva dufise inyota yo kumenya ati iki gitabo ukuri nuku kuko urumva imisi yose umuntu yanditse umuramenye ukuri ko ariko reka tugume mu gitabo batubwira ati igitabo wewe washatse kuguma mu gitabo yego 190 yego 190 ni vérité ou version kuko mu gitabo hinge gato hinge ndakubwire orientation space tuyitahure kumwe ngira ni naco ngira catumye uba déçu orientation space ni vérité ou version kuko nko muri kijya gitabo nkuko yanditse ntitwogisoma nka Bibiliya ngo verset 1 ngo page 5 canke ntumbaze chapitre combien ngo abatesalonike yaranditse ati Alfred yarahari jewe naragize enquête si tu veux wowe nk'umujournaliste ndashobora kukubwira aba officier negereye au moins minimum 4 bose bavuga bati Alfred ntiyarahari kijya gihe yari mu majoro rindira pardon yari mu majoro umumajoro mu gisoda ca kera si nk'ubu sama pete batanga gutyo nk'ibiharage umumajoro yari mu ikambi araboneka sivyo so nta numwe kijya gihe kipe attester ko yamubonye igitabo caranditswe sur base de mensonge ushaka rero tuze tukiyage ko deja 3 kari ivyo avuga ariko yagiriza umuntu atarahari urumva ica kabiri twese turabarundi uvuze ko wavutse après 93 oya c'est après 93 benshi mu bavuze OK bon en tout cas wari mu bébé avant 93 hari abandi bantu bavuze inyuma avant 93 benshi ngaha de toute façon nta myaka myinshi bari bafise gucagura ugwatsi n'ururu mugabo abantu benshi bafashe ijambo ico gihe bari bafise ubwenge bari bafise umwanya wo kumva ibintu kuko nabo barafise leur version des faits Rugiga nafise sa vérité je nashatse kumviriza la version des faits z'abandi donc rero space nuko yari orienté désolé pour la déception bwa mbere gare no droits ndabashimiye kuko urumva ntibyoroshe ko kumodeha space nk'iyi kuko imana ni ikintu ciza cyane rero jewe intererano yanje ntikwaruko twobuza abandika kuko hari bitabo byinshi byanditswe kuri Colette Brackman yari umumoderatrice ujya munsi yambwiye ati yaramaze kwandika ibitabo 123 ku rufu Rwanda Day urumva ahabwo turakeneye byinshi cyane hanyuma dukenguze kuko hari nibaza ko umwuga wo gukenguza ibitabo byanditse critique bikiri bike mu Burundi dusome hanyuma ntitwasoma dukenguze kuko urumva ibya demokarasi batanga gutera imbere nubwo umuntu atogwa ijambo avec Twitter n'ibindi byose umuntu aragwa ijambo hama twandaye dukenguza ariko ikintu ndiko ndavuga mucagagure ndahejeje n'ukuri kw'Imana sinza kugira iminota 17 nk'abandi urumva nigira nsabe dusabe abantu nkuko Colonel yavuze ati ni débat contradictoire biyakire ntitushiramo agashavu tukenguza ivyanditswe hama dutume n'abandi bantu bandika kubuga ivyavuzwe umunsi umwe mu myaka 3 imyaka 4 kuko abantu si bijuju hajye barasoma bakamenya ivyanditswe ariko ntituje hama twataka umuntu reka twataka ivyanditswe yari yo ntererano yanje kuko je nasoma igitabo ndasura ndasoma n'ibindi bishika 6 kuri ico gitabo rero nibaza ko twoha chance n'abantu bagomba kwandika kugira umuntu azosandika gatanga ukuri kwiye ku byabaye kuko sino natura gusa 2015 byarabaye 2010 byarabaye ibindi bintu byarabaye reka tuze rero twiyakire nk'abarundi tumenye ko débat contradictoire hanyuma n'ukuri nta kindi nkora
atari ariko urabona kwishimira wamaze 10 minutes Murakoze watanguye na rero. urakoze 42 cyane ubu turi urakoze cyane 52 urakoze sindenza nagira ndabasaba umuntu utumwe ko avuze ngo tugume ku byanditse mu gitabo nagira ndabasabe je kuri dédicace ndabona muri dédicace y'iki gitabo murabona ko dédicace harimo aux innombrables burundais à vous ministre Philomé Sinzoyiheba à tous mes frères d'armes à ma chère mère à mon père à la famille Pibali Bwegure à ma chère épouse à mes frères sœurs à mes enfants. Rero à la fin de il y a dédicace aravuga ngo à toi cher ami NA point virgule pour ton amitié sincère et indéfectible je dédie ce livre. Nagira numvise ko ari umuntu yavuze ngo on est nombreux on est à plus de 1000 quelques. Est-ce que nagira nsabe umuntu wese ari ngaha uwo muntu kubera iki wewe ataboneka uwo ari we uyu muntu NA abandi bose yabavuze akavuga n'ico bari mugabo wewe akavuga NA uyu muntu hari ukuntu mushobora kumurondera mukazomenya igituma uyu muntu igituma ndabivuze nuko ndabona ndamumenye jewe numva nomenya n'igituma ico gitabo canditswe noca menya nibaza ko vyumpa umuco vraiment sinzi ko abasomye ico gitabo muba mwaragize ico kintu mukabona yuko muri dédicace hari umuntu anonyme atavugwa kandi mugabo ahambaye cyane kuri we murakoze. ikintu je naragisomye igitabo ariko naragize na attention en fait muduhaye akazi kandi murakoze abantu bose burya barumvise ko babayangaje cyane tuzomenye zohemba reka imbere yuko Edi Mbona avuga reka duhe ijambo Muhozi kugira agire icyo akomanta. Je vais pas être long ntawe uzobuze ushaka kwandika c'est certain ariko kubona hari abantu barenga igihumbi ngaha baje gukurikira ikiganiro nuko ari des questions extrêmement importantes et graves pour nous tous bikeneye rero un minimum de rigueur mu kuzitreta uwandika wese ntaje kudifama abantu uwandika wese ntaje kubeshera abantu kuko ibyo ntibiba bikiri ubwanditsi ni gutanga abantu c'est livrer déjà au lynchage pratiquement ibyo rero n'abandika n'abazokwandika n'abazosubira ça c'est pas écrire mais sinon ushaka kwandika ntawe uzomuza kwandika je nicyo nshaka kuvuga kubona turi benshi gutya ngaha nuko ari ibibazo bidupreocupe nitwaje kumviza critique littéraire ngaha absolument pas ari critique littéraire ngira ntibari kuba ari 20 cyangwa 30 mais c'est parce que c'est des questions de fond qui sont évoquées dans le livre mais qui vont aussi guhura n'amarealité yandi amafacette yandi abantu babonye yandi etc. Donc le livre renvoie à d'autres choses qui ne sont pas dans le livre. Donc, ce n'est vraiment pas une critique littéraire yatuzanye ngaha ni les questions graves zirimo na interpretation multiple z'abari zishobora kubamo murakoze. Nanje nagomba kubasaba mvuge gatonya hari umuntu yigeze kubaza aranuduhane yabahaje impande ya pare twaba tugize nabi tugiye tutamubwiye nawe icyo twiyumvira ku byo yavuze yego vraiment yatubwiye ibintu byinshi interesa hanyuma yanatubwiye yuko ntuze yavuze yuko 21 Rugigana 21 yatanguye kurasa we Rugigana 21 yariko araba filime muhira yabyanditse yariko araba filime y'umupira wo muri Saint Germain ntuze 21 yariko araba umupira muhira hanyuma aramupira uheze 23h acagenda kuryama urumva iby'akazi ntibyarimwo ivyo by'ibindi byagiye kuza mu hanyuma ibindi wavuze byuko cyane cyane cyo nagomba kwishura kindi ibyo wavuze bya Frodebu njewe nimvira yuko ngira nta ba Frodebu benshi bashoboye kuvuga ngo twumvirize icyo bavyimvirako ariko par exemple kuri iki gitabo je numvirije ico ntibantunganya yakivuze ko president ntibantunganya yavuze nk'ivyo tugo turavuga
yavuze ati umuntu ujejwe gukingira ubuzima ukabona muratewe abaguteye urababona urazi iyo baje bava ucuba mujyana ukabamushira ibyo perezida ntibantunganya yavuze nanjye nibyo tuko turavuga twese tuko turavuga tuti ahubwo General Rugigana akwiye kugira ngo akize conscience yiwe kandi ahoze abantu babuze akwiye kwihana akagenda imbere yabo agasaba ikigongwe hakwandika ibitabo ibi byo kurondera abandi ngo ibyo bakoze abandi n'ahandi kuza gutukana mu bitabo jewe si mbona yuko ibyo bintu bikwiye. Hanyuma rero ibi bya investigation wavuze byuko boba baragize harabaye amatohoza menshi muga itohoza ribaye ikaba watumye kwitohoza riba atabigomba ko rigira icyo rishikako ntacyo rimara. Amatohoza yarabaye imanza zarabaye mugabo nkuko nabibabwiye hakiri kare kandi byavuzwe n'uyu nyene ntuzeye Rugigana iki kintu cyuko uru rubanza rw'ibyerekeye ntuzeye Ndadaye n'abandi ntirushobora yuko ruzokwigera ruba nkuko yabivuze nyene ruba cyangwa ngo rushike ku kuri kuko abo bishigikiye bagomba kuno kuri ntibagomba ukuri kwe nyakuri bagomba ukuri nkuko kwa Rugigana ukuri kwabo niko bagomba. Hanyuma bayifuza yuko iminsi yose nyakwigira perezida Melchior Ndadaye yoba igikoresho cyabo ku byo bagomba kandi bagomba ko biba gutyo imyaka yose. Cyo gituma ukuri kugoye kumenya. Ariko rero abantu bose cyane cyane mwebwe mukiri bato mukwiye namwe nk'uko mwakoze mukwiye guhaguruka kugira murondere ukuri kandi ntibyari binagoye kuko uronse umuntu nka Rugigana avuga ati jewe nagiye gutwara umukuru w'igihugu ndamujana nkaho twaca duhera ngaho kiko abamunize tubazi twaca duhera ngaho nkuko ibye ariko kugira ngo bace batangura kurondera ngo kubera umukuru w'igihugu ngo yarapfuye ntibanarondere igituma abanyagihugu bapfuye bavuga ngo kubera umukuru w'igihugu yapfuye harapfuye n'abanyagihugu benshi kandi wa wundi yavuga ibya genocide ntidukunda kuvuga ibya genocide nta mwanya wo kubivuga umwanya wose cyangwa kuvuga ariko byari bikwiye kubera byavuzwe na komisiyo ya ONU hari hakwiye kuba ibintu abapolitisiye bahaguruka bakavuga ibintu ONU yavuze rero ngo turabe ingene ibyo baba bimeze. Rero icyo nagomba kuvuga izo ntuzeye hatabaye volonté politique yo guheza ibi bintu ntibizohera. Abantu bose umuntu wese agomba kwikwegera ko ibyo kandi ikindi nacyo turakwiye kugira ubuntu kugarukana ubuntu. Umuntu yitavye Imana turakwiye kumwubaha. Nta buntu bukihari no kubaha umuryango w'ababuze. Umuntu agahitana igitabo ngo agiye iyi couverture iranateye n'isoni. Iyi niyo couverture agomba ko tumuha felicitation agomba yuko tumuha felicitation yuko yatwaye umukuru w'igihugu kugira ngo bamuterure bamushire ku ntuza bishire ku gitabo ciwe. Oya we nukuri ubuntu bwaraheze mu isi mu nduze mu Barundi. Ivyo tukwiye kubaha tukubahiriza. Kera banavuga kudeha mu Kirundi bivuga kudeha umuntu w'umukuru w'igihugu cya twese n'abandi bahitanywe n'urupfu rwiwe. Twari dukwiye kubigira tukabigira indahiro ahubwo ako tubigira ibintu byo gukinisha. Umuntu wese ngo yakinishije ibintu ngo araronse ibintu arungitse ngo bije kugugwa ngo bije kujyande amafaranga ndimo yacukundi hakuri isi baca amafaranga ku muntu yagiye gutyo biteye isoni. Yego ndashaka guhenda hejeje ariko hari ikintu nagomba kuvuga cyanyuma cy'impanuro umuntu aduhaye
cyuko dukwiye gusoma no kwandika, gusoma. Ushima jewe nsoma iki gitabo nagisomye gatatu, kandi turasoma ibitabo byinshi tukabibona. Kwandika rero biracyatugora. Igituma bitugora nuko tudafise kiritire yo kwandika. Icyo ni cyambere. Si kugira ngo tuvuge ngo turasabye ikigongwe ngo cyangwa ni justification, oya, mugabo nuko bimeze, nta kiritire yo kwandika dufise. Ikindi cya kabiri, wowe udafise umunyu, abarundi ntibafise umunyu, ifoko muyibuka kameme. Hajya wimbira yuko umuntu afise umunyu wo gushira mu duharage natwe nyana turonse. Umuntu adashobora kuba yaronse icyahereza umwana, wiyumvira yuko baje muri ibyo byo kwandika. Hariho les besoins primaires mu Burundi butugezemwo. Abantu bo mu Burundi uwajije umuntu agenda n'amaguru, nta bya bindi bya bus. Kera twe twagenda mu kintu cyitwa 5 kubera twatanga amafaranga 5 mu ugenda ngagara ntuzeye ville. Twagenda muri 5. Ubu nkandi mire. Urabyumva? Abo bantu basigaye bagenda n'amaguru. Na politiki wovuga uti abantu ahubwo ko badashoboye kuronka igitoro, reka tubareke bagura amakinga. Ibyo byaranse. Abo bantu babwirizwa ngo bandike. Tufoko tugira ikigongo cy'abacu. Abacu umuntu isukari yoyo data wanje ni yabakire. Umuti Panadol, umuntu adafise agwara umutwe bakaca bamu gicuncu, nacyo nyene ngira ntikicyamera. Abo bantu nibo tugomba kwandika. Ni musemerere gusa mubwira isi yose yuko kiya gihugu gipfuye, abantu bacu bapfuye, nta n'ikigongo bafise. Ubo bantu babakubitira kwandikwa ngo nibagene mu matora. Kwandikwa vraiment niyo probleme babona ko ihari, abana bicaye hasi. Mon Dieu, ni musemerere mwebwe mushobora kuvugana kuntuze kuri mwe n'ibi bintu ze ibimenyesha amakuru. Nta handi bibyarugigana, ni handika ibitabo bazomugurire da. Nuko je mwambabarire ngira ngo natebeje. Murakoze. Murakoze pour votre intervention. Abatwumviriza mu ntahure, jewe umu invité afashe ijambo sindamuciramwo, ariko les intervenants mufise 4 minutes. Rumata nindakurikira. Niedi mbona. Okay, bona Edi mbona ijambo ni gwanyu. Murakoze cyane kuma ijambo. Ndaramukije abatumire bose n'abariko barakurikira i space. Ndaramukije cyane abo ambassadeur Colonel Alfred na John, bo bemeye kuzana ukuri kwabo nabo nyene kugira ngo abarundi bamenye ibintu. Uko ni vyiza yuko abantu baza baramenya ibintu ngene vyagenze, ingorane ibintu canke ni umuntu ntavuge ngo bamubesheye adafise droit yo kwisigura. Ivyo rero ni vyiza ko hari imihora imwe nk'iyi ifasha yuko abantu bavugana ukuri. Jewe ambassadeur Alfred sindamuzi cyane, ariko vyo ntangaza ndiko namukurikira. Igitabo nakiguze ndi New York, nakiguze nagisomye umunsi wose. Uyu munsi wira ngo i space ntibe ntaragisoma. Kinu sindamuzi cyane, ariko ndamuzi n'umuryango avamo un peu, ndabazi n'abakristu, kandi akaba avukana, akaba ari le beau frère y'umutama yitwa Kayanda, Fe Kayanda personnel. So vyo ntangaza yuko Alfred yoba ari mu bantu babicanye. Ivyo bintu bira donc kuva ndavyumva byarangoye. Mise à part yuko u Burundi turi mu ngorane nyinshi, ariko nkaba mfise kibazo kimwe shaka kumubaza. Shaka namubaze nk'ubu Colonel Alfred, vous avez la nationalité australienne, murafise protection ya Australia. Nk'ubu Burundi bavuze ati il y a une commission rogatoire ije kubarondera canke mwebwe babasavye mugiye mufise une immunité na protection ya Australie, muje gutanga version yanyu i Burundi, murashobora kugendayo? Aho simvuze John, kubera John wewe yarahejeje ivyo bamuciriye. Urumva
innocent ou pas imana ibananye imufasha arera abana biwe n'umuryango wiwe kandi nibaze bagira ingorane aussi. Ambassadeur Alfred, est-ce que vous êtes prêt yuko mufise iyo couverture apana wewe wenyene n'abandi bose bafise ukuri kuri ivyo bintu? Parce que muriko muravuga yuko mu ma prison y'u Burundi ari abantu bafungiwe ubusa. None Ndadaye ni bande bamwishe? Les commanditaires ni bande? Mwebwe mwari muri ijya koro yaragararije umukuru w'igihugu démocratiquement élu. Ivyo ni ibintu biteye isoni na nivyo vyatumye abandi baja mu ishamba gufata inko kuja kubohoza, je dis entre guillemets, ico gisirikare. Voilà où on est arrivé kubera izo ngorane zabaye. None twebwe ubu turakuze turafise abana n'abuzukuru, ni giki tuzosigira abana canke abari inyuma comme vérité? Apana kuguma abarundi abantu baba benshi, umwami baramwishe ntare 5 n'uyu munsi nta muntu n'umwe ashobora kukubwira ngo byagenze uku. Abo bantu bagapfa niya secret y'umuntu bishe bakagenda, abandi bari ngaho mwibarabara nibo bitwa abashingantahe. Ivyo rero no kubigwanya kandi muvyigisha n'abana banyu bose kuvuga ukuri, guseruka. Ico ni cyambere. Ica kabiri nashaka ni c'est une remarque. John wavuze ngo president ngo Ndadaye yari gufuma yihisha mu ambassade cyangwa akaja muri caniveau. Ndashaka usaba ikigongwe abarundi parce que iryo jambo siryo. Umukuru w'igihugu mwebwe mwari muri charge kumuproteja niyihisha muri caniveau. Des fois, abantu bakubwira ngo il a été naïf. Il a été naïf parce qu'il a cru dans ce corps-là. Lequel corps l'a trahi? Monsieur, lequel corps l'a trahi? Je rectifie tout de suite. Sinavuze ko yari kwihisha, sivyo navuze yuko abamujejwe bari gupfuma baja munsi y'ikanivo canke ahantu mu nzira hafi bakamunyegeza kugira abamurondera ntibamubone. C'est ce que j'ai dit. Ariko umukuru w'igihugu mumujejwe murapfa mwebwe imbere yiwe ariko nakubwire mushinga ntahe kandi mwese tutarakwishura. Reka mbe nakubwira ikintu kimwe. Jewe nakumenyesheje yuko nuko abantu badasoma mu mitima y'abantu. Urupfu rwa Ndadaye rwarambabaje cyane sur le plan professionnel. Byaratubabaje la gestion y'ujya munsi, byaratubabaje cyane. Mugabo en même temps ko bitubabaza, abategetsi bakiyagihe barabujije ibintu byo. Nama numva abantu bariko baravuga ngo haciye aba pression ngo baca bavuga ngo turahevye ubutegetsi. Iyaba hari umuntu yari yagize kudeta ayigomba kijya gihe, none ko mu kugira kudeta ushaka ukica abantu, cyari kudeta bagira zimwe bahora bagira kera ata abantu bapfa, ariko hari ibindi bihugu bagira kudeta abantu bagapfa benshi. None ko ibyo byose byari byaheze, hakabura umuntu atwara, bose bakavuga ngo iki, hakabura ministre yinyegeje, ministre de défense yinyegeje kandi n'umusoda. Mbega urazi umusoda yinyegeje mu nduze mu gihe cy'ingwano. Ko ntuze umuntu uze atwara chef d'état major de la gendarmerie akinyegeza pendant 2 semaines, abantu bakinyegeza benshi bakinyegeza. Abarundi muri bandirumve ko niyo problem. Umviriza mugenzi, abantu urumva c'est pas ndirumve ko nukuvuga la gestion ya kiya gihe yabaye mbi cyane, je ndabikwemereye. Ariko iyo ubutegetsi bucya buvuga buno nyene buti les enquêtes immédiates, nimuzane enquête, uyu na répondre ibi, uyu na répondre ibi, igituma uyu yanditse igitabo arindira 31 ans akaba ari havuga izina ry'iwanje ndatigeze amvuga dupaniki namuhaye iki, niko nyene nibyo nyene wewe wise ngo muri ntirumve ko no ndavuga yuko abarundi batemeye kuvugana ukuri ngo bavugane bati ni impunité
totali izokwamaho abantu bazokwama bayipfa kandi ntibitera iteka igihugu cyacu nivyo kubera ukudahana i Burundi ntivyumvikane ngene abantu bopfa hanyuma lolandeme abantu ngo nimubandanye mugere justement aya maplan s'afisha nibiki vyose bibandanya by'abadede bama bariko baricara none uyo mushinga ntahe reka tuze duhana ijambo none uyo mushinga ntahe karavuga je naganda mubaza ikintu mbega ni kubera iki mushaka yuko ntabaciriyemo ngo mirakiza uyu mushinga nahe n'umudi